Perezida Zelensky wa Ukraine yavuze ko hari ibibazo bikomeye bigomba gukemurwa mu gihe ibiganiro bikomeye byo kurangiza intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya bikomeje. Zelensky ari i Paris mu Bufaransa mu nama na Perezida Emmanuel Macron mu buryo bwo kugerageza kubona ubufasha bw'ibihugu by'Uburayi. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bananiwe gukemura ibibazo biri mu masezerano mu biganiro bagize ejo hashize ku cyumweru. Umunyamakuru wa BBC Hugh Schofield uri i Paris aravuga ko Perezida Zelensky ari mu bibazo bikomeye. Inkuru ye murayumva mu ijwi rya Sireka Muhawe nayo. Ari ku gitutu mu bya gisirikare, muri diplomasi no mu bya politike. Urusiya bwo burakomeje mu bya politike, turabizi ko biri ku mwanya uteye isoni. Binajyana n'isezera ry'umugaba mukuru w'ingabo ze Andriy Yermak ku byaha bya ruswaze. Muri diplomasi hari ukumva ko gahunda nyakuri zamurenze bitakiri mu biganza bye, none niba yaje kureba Perezida Macron umufatanya bikorwa we ukomeye i Burayi no kugira ngo yiyumve ko afite umushyigikiye kandi bamugerera kure, abantu bamuhuza kandi bamuvugira mu gushyira igitutu ku banyamerika, maze ubuyobozi bwaho ntibwiharire ibintu byose. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko harangiye icyorezo cya Ebola giheruka mu gihugu. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima rwavuze ko habaye ubwandu 53 bwemejwe, muri bwo abantu 45 bakaba barapfuye. Iki ni icyorezo cya 16 cya Ebola muri Kongo kuva iyi virusi yahatahurwa bwa mbere mu myaka ikabakaba 54. Urakoze Peter Nsengiyumva kuri aya makuru cyo kudushikiriza. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Burundi. Leta yifatanyije n'amakungu guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya umugera wa sida. Uyu munsi ushitse mu gihe amashirahamwe afasha mu kugwanya uwo mugera yahagaritse imfashanyo yaha leta n'amashirahamwe imbere mu gihugu. Abagendana sida ubu barafise ingorane zo kuronka imiti n'ubundi bufasha. Amashirahamwe yo mu Burundi afasha mu kugwanya sida ntiyorohewe mu gukora, mu gihe avuga ko ubu ugwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ariko rubangamiwe no kwandura uwo mugera wa sida. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Kuva imfashanyo y'ikiga ca Amerika kijejwe iterambere kw'isi USAID zihagaritswe gutangwa, Uburundi ni kimwe mu bihugu vyagizweko ingaruka. Bamwe mu bafise ivyago vyinshi byo kwandura umugera wa sida n'abafata ivyayuramutwe bakoresheje inshinge. Umunyabanga nshingwabikorwa w'ishiramwe ry'abahoze bafata ivyayuramutwe mu Burundi avuga ko bataronse abandi bantu babafasha, ibintu bigiye kugorana cyane. Eric Nsengiyumva avuga ko babandanya badodora ahashoboka naho bitoroshe. Ubu twahinduwe n'ingendo, turiko twandikira amashirahamwe asanzwe ajejwe ubudandaji ngaha mu Burundi, imwe bita mu gifaransa le secteur privé, kugira turabo bantu ko boza bagasahiriza, naho badaje gusahiriza turabona yuko ejo ibiyangara bizoyangara. Umugera wa sida uracahari, kandi uwo mugera wa sida ikibabaje nuko uri muri iyo migwi yasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe, abagendana n'abagabo benshi canke abagabo basoza ibisero abandi bagapfa n'indi migwi itandukanye. Iyo migwi nibangamiye muri uwo mwanya, no kuvuga hatabonetse abantu baza gufasha no kuri Uburundi bashobora gusubira inyuma igihe gateye intambwe. Uwundi mugwi w'abafise ivyago byo kwandura umugera wa sida n'abadandaza umubiri. Umwe muri bo we aza yamaze kwandura uwo mugera, avuga ko kuronka imiti ubu bitoroshe. Iyongera ko avuga ko bagenzi biwe bahitanwa n'uwo mugera kubera kubura imiti canke ubundi bufasha. Batubwiye ati itariki batwandikiye zo kugenda zirenze nta miti tuzoronka. Vy'imiti none tubuze twicara aho tukatekana. Kubera nta handi twikura tutagiye kwa muganga. Icyo dusaba niko bodufashe nyine tukaza turaronka umuti kubera ni benshi bopfa. Jeanne Gapia, umwe mu mboneza mu kugwanya umugera wa sida, akaba narongoye n'ishirahamwe ANSS Santé Plus rifasha mu kugwanya uwo mugera, ahamagarira ababishoboye mu kugwiza inyigisho kuko ubu abandura ku bwinshi uwo mugera wa sida arugwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24. Birateye ubwo dusubire twigishe. Ni mugende murabe nta gicapo na kimwe kivuga sida mwibarabara. Nta ukivuga ko sida icica. Nta ukivuga ko sida ikiriho. Na cyane cyane ntihagire asubira kugira ubugeni n'imigambi yo kwibaruka. Ngo bibaruka abana bagenda n'umugera. Umugera wa sida niyo ndwara igira kabiri mu guhitana abantu benshi mu Burundi, inyuma y'indwara ya malaria, nkuko ibiharuro biva mu bushikanganje bw'amagara y'abantu bivyerekana. Uyu munsi rero ukaba wahimbarijwe muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura ku Civugo
duhangane n'intambamyi turandura n'imizi umugera wa sida. I Bujumbura, Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ariko tuyifatiye mu Rwanda, ihuriro ry'amashirahamwe nyarwanda y'abagendana umugera wa sida RRP+ riributsa abantu bose kwirinda no kwipimisha kugira ngo bamenye ingene amagara yabo yifashe. Mu Rwanda ibiharuro bitangwa n'ikigo cy'igihugu cita ku buzima RBC vyerekana ko mu 2023 abanduye sida barenga 200,000. Ni nkuru mushikirizwa na Anne Marie niwe mwiza. Dr. Deo Mutambuka ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida. Uyu muyobozi avuga ko mu bikorwa byabo bya buri munsi bakurikirana abarenga 160 bafite virusi itera sida hirya no hino mu gihugu, aho baba hafi umunsi ku wundi. Aratubwira icyo uyu munsi uvuze kuri bo ndetse n'icyo bafasha abagize ibyago byo kwandura iyi virusi. Ni umunsi twongera kwibuka abagize ibyago bakapfa bazize virusi itera sida. Nko mu mibare hano muri RP+ dukurikirana hejuru ya 74 by'abafite virusi itera sida mu gihugu hose. Nubwo u Rwanda rwamaze kugera ku ntego y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya virusi itera sida ariyo 95, Dr. Deo Mutambuka aragaragaza ko bahangayikijwe n'ubwandu bushya burimo kwiyongera mu rubyiruko, kuko muri 3% by'ubwo bwandu urubyiruko rwonyine rwihariyemo 30%. Imibare ikigaragara nuko hejuru ya 30% y'ubwandu bushya bugaragara mu rubyiruko, rero birahangayikishije. Nimba tumaze kugira amahirwe igihugu cyacu kikaba kimaze kwesa umuhigo washyizweho n'umuryango mpuzamahanga wa UNAIDS 95, bigaragara yuko tumaze kuzirenga tugeze kuri 98, icyo bivuze nuko 95 y'abafite virusi itera sida bazi uko bahagaze, hejuru ya 95 y'abazi uko bahagaze bari ku miti, kandi noneho 95 bamaze kugabanya ingano ya virusi mu maraso ku kigero gishimishije ku buryo batakwirakwiza virusi itera sida. Mu gihe twateguraga iyi nkuru twashatse inzego z'ubuzima mu Rwanda ntitwazibona, ariko umuyobozi ushinzwe kurwanya sida muri RBC Dr. Basile Ikuzo yemereye ikinyamakuru Igihe ko ubu bwandu bushya koko bwiganje mu rubyiruko, ariko yongeraho ko abanduraga bagabanutse ugereranyije no mu myaka 10 ishize. Mu gusobanura impamvu zituma ubwandu bushya bwiyongera mu rubyiruko, Dr. Deo Mutambuka yabivuze muri aya magambo. Icya mbere ni amakuru adahagije abantu baba bafite. Icya kabiri ni amakuru bahabwa aho bayakura hatizewe. Icyo bishatse kuvuga nuko kureba uko umuntu runaka uko ameze uko abayeho utazi imimerere n'imigirire ye n'aho kuri ubushobozi, ugasanga abantu barashukwa no kureba uko abandi bahagaze. Ikindi ukabona yuko nyine aba bajene ntabwo ubuzima babutekerezaho cyane, nicyo kintu gihambaye. Ugasanga harimo ubusinzi bukabije, ugasanga harimo ibiyobyabwenge. Ibyo byose rero tubibonamo nk'impamvu bwite zituma ubwandu bwiyongera mu rubyiruko no kutiyakira uko abantu babayeho mu buzima. Kugeza ubu nta muti cyangwa urukingo bya virusi itera sida byari byaboneka. Cyakora haherutse gutangazwa umuti wa Lenacapavir uzajya ufatwa rimwe mu mezi 6 ukarinda kwandura virusi itera sida cyangwa se kuyanduza, ukanasimbura ibinini byafatwaga buri munsi bigabanya ubukana bwa virusi itera sida. Anne Marie niwe mwiza, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Urakoze Anne Marie niwe mwiza. Ni 10:44 muri studio za BBC London, 10:44 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Kuva ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 mu 2025, radio BBC Gahuza Miryango izotangura gusamiranira mu gisagara ca Nairobi muri Kenya. Nutangwe gukurikirana ibiganiro ukunda bya BBC Gahuza Miryango kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no ku rubuga rwacu rwa Facebook BBC News Gahuza. BBC Gahuza Miryango iri kumwe nawe. Tugume mu karere, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zigiye gutahukanwa ku buryo inkambi zabo zibiri zanduta na Nyarugusu zizoba zugawe mu kwezi kwa 6 mu mwaka uza. Iyo ngingo yumvikanywe ko na Tanzania, Uburundi n'ishami rya ONU riraba impunzi HCR mu nama yabahuje i Dar es Salaam mu mpera z'indwi iheze.
iyo ngingo ariko yashyizwe ko mu gihe hari abategetsi mu Burundi bashikirije amakenga ko uburyo bwo kwakira izo mpunzi bwogorana hamwe burungikwa ku murindi munini. Zimwe muri izo mpunzi nazo zivuga ko leta ya Tanzania ishaka kuzicura ku nguvu. Igihugu ca Tanzania kirimwe impunzi z'abarundi zirenga 100,000. Twavuganye n'userukira HCR mu Burundi Brigitte Eno mbanza kumubaza ibikuru bikuru vyavuye muri iyo nama.